Ndabaramukije inshuti namwe bagenzi muriko mukurikirana imbonesha kure yanyu ya BTV Burundi sangwa ikaze mu mwanya mwiza w'amakuru mu Kirundi avugwa kuri wa gatatu ruheshi umwaka wa 2024 mukaba mugira mu yashikirizwe na Jeho Hatangimana Patrick ariko mu nkundire tubanze duhere ku ngingo nkuru ziyagize. Mu gisata c'indero mu mihingo yose igize igihugu c'u Burundi bariko baritegurira ikibazo cyo mu mwaka w'icenda giha uburenganzira umunyeshure kuja mu mashure yisumbuye nayo kukabasazi muri quartier Mutangano mu gisagara ca Bujumbura. Abene gihugu ba mu icungarabe yaho barajushinga n'isenyagurika ry'inkengera z'uruzi Ntahangwa. Aya n'ayandi ni mukanya. Ndasubiriye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze mu idonido ry'aya makuru. Reka tuyahere mu gisata c'indero mu mihingo yose igize igihugu c'u Burundi hariko haraba imyiteguro mu ntumbero zo kwitegurira neza ikibazo ca leta c'umwaka w'icenda giha uburenganzira umunyeshure kuja mu mashure yisumbuye. Ico kibazo kikaba kizotangura icese ejo aho bukera ni kuwa kane ruheshi umwaka wa 2024. Ni nkuru ya mugenzi wacu Ani Lorine Kakunze. Kwigenekerezo rya kane ruheshi umwaka wa 2024 niho bazotangura ikibazo ca leta cyo mu mwaka w'icenda giha uburenganzira umunyeshure kuja mu mashure yisumbuye. Uyu munsi aho twaciye ku mashure azokorerwamwo ico kibazo biraboneka ko ico kibazo baciteguriye neza, bakaba baramaze guheza gutegura abanyeshure mu bijanye n'ivyigwa bikavugwa na Eric Nkeshimana, umuyobozi w'ishure Lycée Notre Dame de Rohero. Bana mbere ntitwarahejeje kubategura no munsi ni nk'umunsi wa nyuma twazindutse kubaha impanuro ingene bazokora ku nkuru, ingene bazozinduka ntibacegwe, ingene bazoza bambaye umwambaro w'ishuri neza kandi bimosheje. Twabaha impanuro za nyuma ariko imyiteguro y'ingene bazokora ikibazo yo twayibahaye kuva kera. Bariteguye barakora imyimenyerezo, barakora ibyo bita by private. Abo bariteguye cyane ejo aho bukera bazokora ico kibazo ca leta. Mu matiere barazihejeje mbere haheze nka indwi zibiri zirenga barahejeje ama matiere bariko barasubiramwo bakora n'imyimenyerezo kugira bitegure ikibazo ca leta. Iyo muyobozi arasaba abanyeshure ko bozinduka muri ibi bihe ikibazo c'igitoro kitoroshe. Kwiyunguruza no kuri mu gisagara ca Bujumbura biragoye, abanyeshure gusa n'abarezi eka mbere n'abakozi ba leta, ariko twabwiye ko bogerageza bakavyuka kare bagatonda kuraba amabisi batayaronse bakaza n'amaguru kugira ngo ntibacegwe, kubera bacerewe ntibakundira gukora ikibazo ca leta bacerewe umwanya munini. Mwomenya ko ibibazo vyamaze gushika mu ntara zose zigize igihugu c'u Burundi ndetse no mu makomine yose hazokorerwamwo ico kibazo. Tubandanye makuru yacu mu gisata c'ibidukikije kuko abasazi muri quartier Mutangano mu gisagara ca Bujumbura. Abene gihugu bahaba batewe umutima uhagaze n'isenyagurika ry'inkengera z'uruzi Ntahangwa kuko amenshi mu mazu ahegereye aramaze kubomoka. Abo bene gihugu bagasaba ko hosanurwa. Habaye bubomoke ahari amazu menshi, hari n'abantu bahaba ubu bose barimuse. Hano hari amazu hose, hano urabona hari amazu nk'uko nyene ubona hatonze. Nga rero ukuntu habyatanguye twe twabona inzu ziyatimigaga kumbe hari hepfo ariko harabutera hanyika. Abene gihugu bo muri quartier Mutangano neza na neza ahitwa kukabasazi ni muri zone Gihosha komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura batewe umutima uhagaze n'isenyagurika rigeramiye inkengera z'uruzi Ntahangwa kuko amazu atari make amaze kubomoka. Twebwe rero twabonye byizana bihera hari yefo birahamanyagura haratindagurika. Mu nyuma baravuze ati bagomba bahadukorera ariko barakoze ariko ntibona bataranaheze. Ibikorwa barabihagaritse sinzi n'impamvu yoba yarabaye kugira babihagarike. Cyo twibaza yuko byo biherepfo kubera hari hepfo hari ibumba
kandi hariya ku mazi tuguma tubona yuko hanyika biva hariya hepfo nyene y'amazi aho amazi aca twibaza ko byaba bihera bivana n'isi nyene y'ukuntu ahantu horoshe twe nivyo twakwiyumviye. Abo bene gihugu bakabona ko hari hakwiriye icokorwa kugira hashobore gutorega umuti urama. Turakeneye ko ahubwo baduterera n'ibiti byinshi ngaha, ibiti byo kuhakomeza bakongera bakahakora n'amagabiro, kandi mu kuhakora baze barabe bahere hari yepfo, kubera hari yepfo niho hari intandukira ya byose, kuko bahereye ino ruguru ibintu baza gushiraho ngaha bisha byongera bikaremera hariya musa kongera hagacaguma hashunguruka hagwa mu mazi, kubera ko urabona ko hari n'uruzi hajya isharuguma ruhatwara. Icyo mbona nuko nyene bazorekerana, kuko ahubwo abantu begereye hano habomoka ahubwo benshi bohava, kubera urabona nkonga nk'uwo haracabayo umuntu nawe nyene bishobora nkuba imvura iguye, kubera inkuba imvura iguye no ngaho hazotera habomoka. Vyiza ahubwo byo bobanguka bakahava kugira ntihagire ibibazo byotera abahaba. Gusenyagurika kw'inkengera z'inzuzi kuribonekeza ahatari hake mu gisagara ca Bujumbura nko kuruzi Ntahangwa, Kanyosha n'ahandi. Nayo mu gisata co gutwara abantu n'ibintu, inyuma yaho hari haheze iminsi hataboneka udutabo two gusuzumirako ingendeshwa contrôle technique bita carnet de bord, ishirahamwe ryo gutwara abantu n'ibintu mu Burundi Otraco ririko riratunganya uburyo bushasha buzokoreshwa mu gusuzuma ingendeshwa. N'inkuru ya mugenzi wacu Aleloris Ndongozi. Mwishirahamwe Otraco mu byo rijejwe hari mu gukora isuzuma ry'ingendeshwa contrôle technique mu Gifaransa no gutanga impusha zo kugendesha ingendeshwa mu Burundi autorisation de transport mu Gifaransa, hariko harakogwa ku buhinga bwa none ikarata nshasha ya contrôle technique. Umuyobozi mukuru wa Otraco arasigura impamvu biyumviye gukora iyo karata mu kibanza c'agatabo kahora gakoreshwa. Muri iyi misi iheze harabaye ikibazo, haraba manque y'ubutabo, bahora bavuga ubutabo kuko twahora tubukura hanze, acarabura rero ingene umupartenaire ashobora kuza kurondera hanze bivanye n'uburyo, yarabuze uburyo. Harabaye ikibazo ci convention ariyo contrat entre le partenaire et le gouvernement du Burundi, bica bituma bayisubiyemo rero haci haboneka izindi tarification shasha bayita taux de répartition shasha. Mu partenaire rero acashiramo na resistance, kwanga kuvuga ati sinzobandanya mutampaye amahera nahorako. Rero ico bivaho nyene acavuga ati rero ubutabo bwaheze muri stock, twiguca turiyumvira en tant que responsable wa Otraco, ndiyumvira ndavuga ati nivyo gumuku, reka rero tudevelope systeme yacu. Kubwiwe ngo ubwo buryo bushasha buzozanira akunguko igihugu. Amahera twara dépense yitwa amadovise, twebwe ntayo dusaba, systeme twasizeho ni local, tukoresha ibintu biri nganye. Uvuga rero ayo mahera ashobora gufasha ikindi mu gihugu, ari nko kugura imiti, ivyo bindi bikenerwa tudashoboye kwikorera. Ibi rero ko dushoboye kubyikorera initire rero yuko tugenda kurondera ayo mahera, tuza konona ayo mahera tuyatwara hanze. Iyo ni inyungu ya mbere. Inyungu ya kabiri nuko turavye ingene tekinoloji tuko turakoresha kandi ikaba ari lokale iwacu, ishobora gufasha nuko umwene gihugu wari we wese ashobora kumenya tukavyikorera nganye bikakorwa na bene gihugu. Iyo ni nka création d'emploi nyene. Umva kare byakorwa n'abanyamahanga, ubu navyo bizuca byikorerwa na bene gihugu. Igiciro cyo karata nshasha kizoshirwa habona inyuma y'ukwezi kw'indwi, igihe amasezerano ari hagati ya leta y'u Burundi n'ishirahamwe GST ritanga udutabo dukoreshwa muri iki gihe azoba arangiye. Tubandanyirize ano makuru yacu mu gisata c'inkino, aho mu Burundi tuzakubabwira ibijanye n'urukino rwa sheki. Nayo mu makungu, umugwi wa Petro do Rwanda watahukanye ihiganwa rya Afrika muri basketball bale mu mfunyapfunyo mu mwaka 2024. Nayo ku mugabane wa Buraya mu rukino rw'umupira w'amaguru, umugwi wa Real Madrid
waratahukanye igikombe mu ihiganwa rya Champions League, aho uyu mugwi uva mu gihugu ca Espagne watsinda ibitsindo 2-0 umugwi wa Dortmund uva mu gihugu c'Ubudagi. Dukurikire kandi Ale Loris Ndongozi. Ku magenekerezo ya mbere na kabiri ruheshi umwaka, ishirahamwe ry'urukino rwa Jeux d'Échecs mu Burundi rifadikanije n'ishuri rya Marif byaratunganije ku ncuro ya 4 ihiganwa ry'amashure yo mu gisagara ca Bujumbura muri urwo rukino. Umuyobozi w'ubuhinga mu ishirahamwe ry'urwo rukino rwa Jeux d'Échecs asaba ubushikiranganje bw'indero gushira urwo rukino mu mashure, abavyeyi nabo bakorohereza abana barukina. N'urukino rwungura ubwenge umwana. Rero nona tumirira n'andi mashuri atarufiseko kubo twegera twegerana kugira tubandanye twagura, kuko urumva ariko ari ibintu bifasha umwana koko. Rero rukino bararuzi Ministère de l'Éducation, hariho n'ibihugu biteye imbere usanga rurimwo mu rutonde rw'ivyigwa ubu bya Buraya bimwe bimwe. Rero turabasaba nabo yuko bodufasha bakugurura imiryango kugira dukorane natwe tucishe mu mashuri gose. Ku bavyeyi nabo ndabatera intege ndanabahimiriza bafasha abana babo, kuko iyo umuvyeyi ariko aragaragaza gushira ikintu umwana aracunga, bafasha abana babo babaho ku kanya kurukina no kubwiga, kuko hari abavyeyi bamwe bamusanga ari intambamyi, ugasanga bariko bavuga ngo bariko bakina ibintu bidafise akamaro nka za rudo zande, mugabo ntibatahure neza akamaro rufise. Iryo higanwa ryahuje abana 89 bavuye mu mashuri 13 atandukanye. Ku mugabane wa Afrika mu rukino rwa basketball, umugwi wa Petro Atletico do Rwanda wo mu gihugu ca Angola niwo watahukanye igikombe c'ihiganwa rya BAD mu mwaka wa 2024 inyuma yo gutsinda mu rukino rwa nyuma umugwi Al Ahly wo mu gihugu ca Libya. Uca umugwi wa mbere wo muri Afrika musi ya Sahara utahukanye ico gikombe. Twibutse ko umugwi wa Dinamo wari witabiriye BAD mu mwaka wa 2024 ariko uza gukurwa mu higanwa kumva zuko utubahirije amategeko agenga iryo higanwa. Turangirize ku mugabane wa Burayi, aho ku munsi wa gatandatu umugwi wa Real Madrid watahukanye ku ncuro ya 15 mu mateka yawo igikombe ca UEFA Champions League inyuma yo gutsinda mu rukino rwa nyuma umugwi wa Dortmund ibitsindo 2-0 bitsinzwe na Dani Carvajal na Vinicius Junior. Abakinyi Luka Modric, Dani Carvajal, Toni Kroos na Nacho Fernandez bakaba baciye bakwiza umwe wese ibikombe 6 vya Champions League bamaze gutahukana. Imbere yuko turangiza ano makuru twabateguriye, mu nkundire tubanze turabire hamwe amwe mu makuru avugwa mu makungu, aho muri Afrika y'Epfo Jacob Zuma ariko arahakana ibyavuye mu matora, hamwe n'ayandi makuru avugwa mu makungu twayateguriwe na mugenzi wacu Nata Ndunzwe n'Imana. Uwitoza mu kibanza c'ibubamfu Claudia Sheinbaum azoba abaye umukuru w'igihugu wa mbere w'umukenyezi muri kahise ka Mexique, nkuko bivugwa n'amajwi 3 y'abavuye mu matora inyuma yaho ibiro vy'amatora byose vyugawe. Claudia Sheinbaum w'imyaka 61 yatsinze ku majwi 57.8% ku majwi 29.1% ku wahoze ari Senateri Veze, nk'uko bivugwa n'ubushakashatsi bwa Encrore. Umukandida George ari nyuma cyane ku majwi 11.4% muri ayo matora. Vyitezwe ko uwo mukenyezi w'imyaka 61 azomara ikiringo c'imyaka 6 gushika mu mwaka wa 2030 abaye umukuru w'igihugu wa mbere w'umukenyezi muri kahise k'igihugu cahitanye abagore 10 ku munsi mu mwaka wa 2023 nk'uko ibiharuro vya ONU bivyerekana. Mu gutorwa mu gisagara ca Mexico, Claudia Sheinbaum yavuze ko ari umunsi w'amateka. Uwo mwigeme avuga ko impinga zikiri ndende. Dutandukire ayavugwa mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Jacob Zuma ariyamiriza ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu muri Afrika y'Epfo. Umugambwe ANC umaze imyaka 30 ku butegetsi watakaje amajwi menshi mu matora rusangi, avuga ati ni ikintu ca mbere kibaye kuva muri kahise k'intwaro irangiye. Intebe 159 gusa kuri amajana 4 mu nama nshingamateka
hategerezwa rero gushingwa urunani rw'imigambwe. Ku ruhara rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi imyerekano irabandanya igwira. Nino kwa ayo makuru nyene avugwa mu makungu turangirije ko amakuru y'uno munsi twari twabateguriye kuri wa gatatu ruheshi umwaka 2024 nuko akaryoshe nigahora mwitama mu nkundire duhana isango uwundi munsi nk'aya mango nimugira muba mubahwe na Gahwana.